Mateo Sicunya avuye muri equipe ya Ruvamoto Wanderers neza cyane muri kuranyu abo bose n'abakinyi ubona ko ari abakinyi beza kandi bariko barafashe nuno mugwa Manu ukabona ati n'abakinyi baje muri Manu kugira ngo bafashe Manu yisenge mu bihe byiza gusoma uko boza muri Manu ngo nuko ari nziza ariko kandi yonyene Manu uretse yuko ikirakina higanwa rya Carabao Cup ryo barikina gake gake ryo sino narihanura bafise igikorwa cyo gukina higanwa rya Premier League kandi kanatsinda bavuga ati ngo mu gishwari ngo mpenda tuwini ngo kamoja ngo humponyoka canke ngo inzira zibizana ni ifisi uri kurumva ariko no musi Manu bari mu inzira imwe yonyine no gute niyo nzira imwe iri kirabanira urumva ntangazwa nuko kuntu n'inzira imwe iri kirabananira uno musi bako basa nkaho bari focused ni higanwa rya Premier League gusa bagageza gukina neza kugira ngo bisange muri ya migwi n'imuri nubwo batotwara rino higanwa rya Premier League hoho ntubona ko karibre gutwara Premier League yo banayifise base banisange no muri Big 4 kugira bashoye kuronka ubwo burenganze bwo kuzitabira amahiganwa komakome kubona buraya kandi bizona bafashe no kuronka agafaranga gafadika bashoye no kugura abakinyi beza bashobora kuza kubafasha ariko no munsi najya higanwa rimwe ryonyene bisaba ko witanga ukore bishoka byose rikorera kunanira no munsi bisanga mu kibanza c'10 rikoranyumva uri mu kibanza c'10 nta Champions League kurakina uvuga ati ngo abakiye ngo bararuha cyangwa ndababike Champions League na Europa League uri kurakina uvuga ati ngo abakiye bararuha ngo ndababike Europa League we ico wahawe gusa ni igego rya Premier League mbese rikuranira gute afise bwo bushobozi bwo kugira umugwi mwiza wari mubi cyangwa buse bwo bushobozi bwo gutwara igikombe mu mugwi warusanzwe uri mwiza remba mbona Remanyo biravana na filosofi rero babivuza kubakirako uriko uranyumva nimba bari muri filosofi yo kumva ati ngo nukubaka abakingo babeze ngo tubagurishe uriko urumva sawa ariko abakinyi bafise nabo kugurisha habwo nabo gutwara ibikombe kuko basohoye Marcus Rashford ubona ko afise ari kuri Caribbean ko ushobora kubafasha gutwara ivyo bikombe bongera barukana nuno mukinyi nuno Garnacho na Anthony wese barasohora uriko urumva nuno Sancho wese barasohora abo sinabakibona ko bari bafise ubwo bushobozi bushobora kubafasha gutwara ibikombe nabo bafise ndabakubwire uno muhungu no masitucunye ku museje ntiyakinye mugabo bamuze bamukura muri equipe ya Ruvamoto na mukinya giziki ameze neza bazana Mbeumo bari kumwe witwa uno mbe yitwa uno yagiye kwa Newcastle ni yagiye kwa Newcastle no muhungu ava mu gihugu ca Congo Yuan Wissa Wissa ufise Brian Mbeumo ufise Benjamin Sesko ufise Joshua Zirkizi ufise Bruno Fernandes Amadi Diallo ufise kuranya komakomeye ngo none umusaruro kurabura gute unego no kwisanga mu migwi n'imibiri basi 5 ya mbere muri Premier League je mbabona rero ino Manu ahabwe n'ibibazo bya Manu nibishinge no kumenyereza gusa n'uburongozi bwa Manu bwose bufise mu ruhara kuko SMS mwebwe muko muyigiki kugira ngo mugire Manu yanyu nziza rega ugomba gutora ikibazo urumva ariko uburongozi bwa ufise hano teko atora nyinshi gute kandi barabazaniye amazina komakomeye kandi witwa Ruben Amorim yarakeneye none Manu bacari muri byo kubaka umugwi bakeneye ibikombe cyangwa bakoma kwisanga mu bibanza vyiza cyangwa agomba kubaka umugwi bari mu nyubako izizo kubaka umugwi iyo sone equipe ya Manchester United ahantu imaze kugira abakinyi ifise kuno munsi abakinyi bo kubaka nabakinyi bo gutwara ibikombe je bintu vya Manu je ndabona ko n'uburongozi bafise uruhara yego nivyo bara no mwaka wo bayirimbuye ariko ubuyobozi none bufise ikibazo kiyahe kubwabo babaguriye abakinyi eske mumenyeza umukinyi wabazanira yotuma equipe ya Manu itwara igikombe babuze Gasharidike umaze ko n'umumenyeza atanguye kukubwira ngo gusinda mukeneye Rashford reka ngama makosa nayo achaza kwa Ruben Amorim ntaza kuyoboza keneye Anthony sidamukeneye Sancho abo nyina dakeneye iyo bari ni bihangange uno musi Marcus Rashford nimere passer muri La Liga Barcelona karigenza neza cyane muri Barcelona karigenza neza Anthony muri Betis n'igishirira Sancho iyari nawe nyene n'igishirira Garnacho yakiye kwa Chelsea akina neza uri kuranyuma Garnacho kwa Chelsea akarafashe mu gwa Chelsea uri kuranyuma none wewe nk'ubuyobozi none no musi nyumva ko ubuyobozi bwa Real Madrid buko burahaguruka bakavuga ati Zabi na kandi biharo vyiza tutangiye kwiga impamvu tutangiye kwiga ukuntu twomuhindura tuza n'ubundi mbese uburongozi bwa Manu bwo nibo bibona batangiye kwiga ukuntu bwo hindura umumenyereza uno munsi uvuze kirashe ubuyobozi je nabisubiyemo ndanagushikira kuri pare imwe iyo pare ndakubwira kubwira ariyo ego kuvuga ngo kwa Real Madrid ubuyobozi bwa Real Madrid bikora avuga ngo mbega kubera iki witwa Zabel Stay karekane ibintu vyiza ubwo nitwo muyumvira ko ashaka kumusohora kugira tuza n'ushobora kuduha umusaruro kuduha umusaruro ariko kwa Manu naho bwa buyobozi nabwo nyene abafana bariko baridogera ntiburi kubona bikorako
ariko akona kagushigikiyeko akantu kamwe mugabo je mbona wanashaka maniyo gatuma itariki rigenza neza amakosa ndayata cyane kuwitwa nde Ruben Amorim uti kubera iki yego nubundi nawe nyine afisemo amakosa urindire umve gato maniyo mu nkino 12 muri Premier League imaze gutsinda inkino shaka kuri 5 imaze kunganya inkino shaka kuri 3 imaze kugira defete shaka kuri zingahe zine akaba atari igitsindo na kimwe ifise mu bubiko bwayo ntabwo nanico yishuza Manchester United wewe ufise amazina atandukanye ba MADRID urafise Rouge ufise amazina ba Reniyoro ufise amazina novuga ngo Bruno Fernandes ufise Casemiro ufise izina rya Brembeumo ufise Amadi Diallo ufise Patrick Dorgu ufise ba Mazraoui ufise novuga ngo amazina atandukanye ba Diego Dalot ba Zano Martinez ufise ba Masimaondi ba Kobe Maino ba ugati nandi mazina atandukanye kwa niyumvira wewe ba Benjamin Sesko ko turavuga ba Mateus Cunye Manchester United mba numva ubuyobozi bwa Manchester United ntacyo butagoye gushaka gutwara ibikombe dushaka kumbwira no musi ngo Manchester United no muri Big Four uri kuribonamwo ahubwo Manchester United hari hageze aho igwanira na Liverpool harageze gona na Chelsea Blues yarigeze kwigwana na Arsenal uno musi Man U itiyumviye kure kuru witwa Ruben Amorim kanatsinda bafise kandi kanatsinda bafise n'igigugwa kimwe gusa cyonye cha Premier League no gute wewe uri kurarushwa n'abantu bako barahangana mu mahiganwa ashika kuri atatandukanye wewe wibere mu higanwa rimwe gusa gute bareko barakunaniza gute bareko baraguca imbere wewe ufise gutegura higanwa rimwe ryonyene Premier League n'icyo utuma ariko zi Arsenal hariya usanga ko bategura Premier League UEFA Champions League zi Carabao zisi tuko nyene zose usanga ziri muri Carabao muri Premier muri Champions League zitari muri Champions League ziko zitegura na Europa League ariko wowe City ufise igikorwa cyo gutegura we Ruben Amorim ufise igikorwa cyo gutegura Premier League gusa nayo nyerekira kunanira kandi umugwi wawe warakoze gushoka kose kugira abaguha bakiyosha kugufasha kubaho umusaruro mwiza ntawe kuratanga mbese ikibazo gihagaze he numva ko kiri kuri Ruben Amorim rero ino Maniyu nitiyumvira kukijanye no kuhindura umumenyereza Ruben Amorim bamusubirize barisanga mu bibazo binini cyane bikomeye Maniyu iteza kubana uvuga ngo iteza gusohora uvuga ngo umumereza wabo itamusoyeho byo kuronka umusaruro uvuga ngo ntibiza ko yavyoroha kuko inyuma yo gutsindwa equipe Everton ku munsi weje equipe Everton kibano uvuga ngo imagine honyine equipe honyine batsinzwe n'umuguda kwiye rega igitsindo cyabonetse bamaze kugikarata y'umutuku ubata wa 10 na kangahe ikarata yaribonetse ikarata y'itokura umunota 29 igitsindo kirinji iminota 27 birangira vyatse ku kigombora uri mani uri kuja he oya Ruben Amorim akwiye gutanga imihoho canke uburongozi bagafata ingingo yo kumusora kugira ngo ashobore kuzana umumenyereza ashobora kubafasha gushika muri urwo rugendo rwiza cyane rwo gutwara ibikombe ndetse no kwisanga mu Big Four kugira ngo bashobore kwitabira nande mayega Man U nanyene irakumbuye UEFA Champions League mbere muri Champions League ijya ari ya Cristiano Ronaldo akihari can you imagine nuko novuga rero equipe yitwa Everton kibaye novuga ngo equipe ya mbere ishoye gutsindira Old Trafford ibaye equipe ya mbere sinze Manchester United yatsindiye wa Old Trafford aho nashaka vyana heruka kuba December cyangwa mu kwezi kwa 12 2013 niho ano mateka novuga ngo Everton yakoreye itsinde novuga ngo ku kibuga cha Manchester United kiba kizwi cyitwa Old Trafford nuko novuga binameze atugenda wanashaka tujana ku musozo wa kino kiganiro ariko wono muko muri equipe yitwa Real Madrid ngo niko paze wariteguye kuza muri equipe mu kwezi kwa mbere muri equipe yitwa Real Madrid Houston niko paze ngo aragaruka niko paze Real Madrid nizera yuko ikintu cyo kuzana niko paze sinzi cyo baba bashingiye ko ariko hari amwe mu majambo ashoye kuvugwa inyuma yo gutakaza amanota agera kuri 2 imbere y'umugwi ndavuga abujya batakaje imbere ya Elche nyuma yo gutakaza imbere ya Elche batsinzwe namwe mu bana birere iwabo muri Casillas batangwe kuba bose bara mu ishuri batangwe kuba bigira ko amakenga no kuvyiga ko ati kukuntu tuza turarekura bano bakinyi ugasanga nibo bagarutse kudutamo yabira ibintu twakwiye kuvyiga ko tukaraba bano bakinyi tukabiga ko cyane tukinjira ibyina kuko tugiye gusanga natwe ubwacu dusanze tubifitemo impano zivuka nganye ni Madrid ariko ntituziha agaciro kuko twamaze kwibanda mu bintu byo kuja kurondera abakinyi beza bibihangange hanze tukareka guha agaciro abana twikuriza twigi wacu muri Casillas rebe ibintu nibaza yuko ari byo boba bashingiye ko mu kuja kugarukana
uno niko pazi ko yako bugingo niko pazi kuza muri Real Madrid gasha ya XABI ALONSO niko pazi ubundi n'umukinyi hagati mu kibuga kuranyu babona Ridi kumva cyane niko pazi n'umukinyi hagati mu kibuga mu mugwi wa Komo hariya kwa Fabregas yaguzwe agiye mu mugwi wa avuye mu Real Madrid kandi akagwa muri contrat wari mu ibintu vy'uko Real Madrid yamugomba bazoriye miliyoni zigiye kuri 9 gusa kugira ngo bamugarukane. Rero kwiyumvira kumugarukana umukinyi aca hagati mu kibuga nimero 10 azobaje mu mugwi urimo Ardagire umwana wa XABI ALONSO umugwi urimo Jude Bellingham umugwi urimo Federico Valverde umugwi urimo Chouameni umugwi urimo Kamavinga mba numva no mwana atagomba kwica karere yiwe amahitamo kugaruka muri Madrid ntiyara amahitamo meza ariko ubundi naho buri mukinyi wese yifuza kuza gukina umugwi mukuru kwisi umugwi ukomeye yitwa ko ari mu mugwi Real Madrid ukomeye umeze neza ajye wazi niko pazi ikaraharura mu mutwe wiwe avuga ati witwa Ardagire turi muri generation imwe uwitwa Franco Masosuno turi muri generation imwe kubera iki je ntoje mu Madrid nkaza kugwana ikibanza mu bandi bakina ko turi muri generation imwe kandi bigaragara ko na XABI ALONSO nawe ariko ari abana bakiri bato umupira erega ikibazo ntigishingiye nuko bari muri generation imwe mbese Hendrik ni muri generation imwe ubu umwanya areka arawuhabwa nta na gato ego no munsi XABI ALONSO akatanga umwanya ashingiye kuri kamwana wa mama nakanda mwumva ngo canke nakanda mukunda mbese nukuze kubona Ardagire umengo ni ego nivyo amusohora ariko ukabona musoye ko yanyene byansi nyene byashitse ku kanyuma ariko arabundi aramuha amahirwe gusura kwikosora nimba yakosheje ngaha akamurindira mbese Vinicius Junior ko ataramuha amahirwe ngo amurindire byansi ntamusohora yononye ahubwo ashe niwe muntu ngiye bataka kwiyumvira Franco Masosuno yahawe uwo mwanya atanga ibisa gute atanga ibyo bari bamwitezeko ariko kenshi nitubona abwera n'abadesevye hari bikura nyumva nitubona kenshi habwo mwanya Brahim Diaz akinishwa kangahe akikaba bikura nyumva wowe nari muri generation imwe Hendrik Philippe akinishwa kangahe ikibazo rese kumva ngo tingo bardagira ngo bararonka umwanya ngo turi muri generation imwe naje kugwanira umwanya oya ikibazo ni eske XABI ALONSO wewe niwe yakwitumiye ko ngugaruka cyo kibazo kihari rero arakwimva baragukeneye gushaka kugaruka wowe ubwiwe ni wavyiyumvira gusumba ukamana n'inkino 20 udahawe n'umwanya wo gukina ukandore kurekana ko muri equipe ya Kombo ari kurigenda neza kuri ahabwa umwanya mwiza ukora bikora neza woshobora kubona unatuma ko muri equipe nationale ya Argentine utangukuronka umva ushobora kuronka avantage yo gutuma ko muri equipe nationale ndetse n'indi migwi kaza kukurondera ikomakome uri kurumva ariko wiyumviye kugaruka muri Real Madrid udafite icizere ko uzohabwa uwo mwanya ese urizere ko uzoje kuduza urugero cyangwa uzoje gusubiza hasi urugero rwawe wari unasanzwe unashika ko muri Koma remba numva ari amahitamo yo kugaruka we muri Real Madrid niho bari amahitamo meza kuri Nico Paz ntabwo yari amahitamo meza kugaruka kwa Nico Paz muri equipe yitwa Real Madrid witwa Rafael no cyangwa